urukundo rudashoboka. Ndongeye kubaramutsa ndabifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Ndazi duherukana muri episode ya kabiri, ubu dutanguye episode ya gatatu. Omega amaze gushika mu ibohero ntivyamworoheye. Yasanze iyo abantu batandukanye kandi abenshi muri bo ntibari bamwishimiye ubu munsi wa mbere ashikayo. Bukeye araye mu ibohero atangura kubona abaza bamwigenzaho nk'abafise imigambi yo kumunyuzura, ariko we akabandanya yihoreye kuko ataramenyereye ibyo gushwana. Amasaha yo gufungura ageze, Omega ajya gutondera imfungurwa nk'abandi, nuko arashikirwa ahabwa isahani yiwe ajya kwicara ngo afungure. Akagwi k'abanyororo bagenzi we baraza batangura kumusindira, nuko umwe mu bari bamuvogereye afata ya sahani yiwe y'imfungurwa arayisesa, aca amusaba kuyora ibiryo bisesetse. Nawe kuko atari afise ikivugira arabikora. Omega arara inzara gutyo. Amasaha yo kuryama aragera. Igihe Omega yari aryamye atangura kumva mu nda hariko haramurya. Habandanya hamurya gose, ntibitevye atangura no kuva ifuro mu kanwa. Abarinzi bagashobora hurura baza kuraba ibibaye, basanga wa musore ibintu ntibimeze neza. Niko guca bamwirukangana muri rusehabaniha y'ibohero, bamujana bihuse mu bitaro biri hanze y'ibohero. Neza na neza bamwinjiza ibitaro bimwe na wa mukobwa wa minisitiri. Nk'uko yari amerewe nabi rwose, bamwinjiza mu cyumba cy'ubutabazi bw'ibanze bw'abarwayi barembye rwose. Niko gutangura kumutera imiti, batako banamugirira n'ibipimo. Haheze igihe cy'isaha n'inusu ibipimo biraza, basanga Omega yagaburiwe isumu. Muganga abwira abamuzanye kwa muganga ko yariye uburozi bukaze rwose, ariko Imana yagize nuko butari bwabe bwinshi. Ababwira ko bisaba ko amara iminsi 4 ariko aritabwaho aho kwa muganga. Igitangaje nuko igitanda Omega yari aryamyeko cyari kiri iruhande rwaho Myrna yari aryamye. Ku mvo z'uko abo bombi bari muri koma, byatuma ata n'umwe yobona uwundi. Haheze iminsi 4 Omega aragarura ko ubuzima, aravyuka. Ariko avyuka abona umurwayi ari iruhande rwiwe, ariko arategurwa ngo ajanwe n'abaganga. Muri uwo mwanya umurwayi ntiyamubona neza. Ariko yunamuye amaso abona minisitiri wa mbere w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bari muri ico cumba agwariyemwo. Ageze ngo akoma amaboko yumva bohanijwe n'igitanda na minote. Niko kubaza uwaramucunze aho baherereye n'ivyabaye, nawe aramwiganira byose uko byagenze, ko yahawe uburozi bwatumye azanwa kwa muganga. Igihe Myrna yariko asohokwa aryamye ku gitanda ciwe,
Omega aramurabukwa, hama aramubona neza arenga bimwanka mu nda, asaba uwari amucunze ko yomufasha uko yoyaga n'urya mwigeme. Uwari amucunze nawe ati wewe urasara, urya n'umwana wa minisitiri wa mbere w'igihugu, wewe wibaza ko ari bikunda kumwegera? Ati naho vyoba bikunda novuga ko ari nde amurondera. Omega abwira wa murinzi wiwe ati nkora mu mufuko uraza kuhasanga ifoto, hanyuma urabe ukuntu gushoboka kose uyishira ku gitanda c'urya mukobwa atakubona. Ivyo niwabishobora nzogushumbusha. Nuko wa murinzi ariyumvira gose, niko gukora nk'uko Omega yamubwiye. Ya foto ayishira ku gitanda ca Myrna, nta n'umwe mu barinzi base abibonye. Ivyo biheze muganga arasinyira uwari acunze Omega, nuko Omega asubizwa mu gasho. Nk'uko vyari vyamazwe gutegurwa n'umuryango wiwe, Myrna ajanwa mu rugo iwabo kugira ategurwe kujanwa mu gihugu c'Ubuhindi guhura n'umudogiteri akomeye yari yasabwe ngo amuvure. Igihe yariko aragaburirwa na mama wiwe ngo indege ntibasige hakoroga ifoto, nuko nyina aja kuraba igikorotse asanga ni ifoto y'umwana w'umuhungu. Atangura kwibaza aho yoba ivuye n'uwo musore uwariwe, ariko ntiyayereka Myrna, aja kuyaga n'umushingantahe wiwe. Baja mu vyo kwiyumvira iyo foto yavuye n'uwo musore uwariwe. Papa wa Myrna abwira umukenyezi wiwe ko yoja kubaza Myrna ico yoba ayiziko. Umugore wiwe aravyanka ati ntituzi n'icyamugwaje, wosanga tumweretse ino foto yoca aremba gusumba. Bafata umwanzuro wo kuja mu bitaro kubaza uwo musore ko boba bamuzi. Kwa muganga barababwira ko uwo musore yari amaze iminsi agwariye hafi y'aho uwo mukobwa wabo yari agwariye, kandi ko uwo musore ari imfungwa. Minisitiri abaza muganga agasha uwo musore afungiwemwo. Byihuse cyane kw'ibohero haza cortege idasanzwe ya minisitiri wa mbere w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe. Baja mu biro by'urongoye iryo bohero bihuta cyane. Basaba umufungwa yitwa Omega. Bidatevye Omega arazanwa, basanga asa n'uri kw'ifoto, niko gutangura kumubaza ibibazo. Ni gute ifoto yawe yashitse ku gitanda c'umukobwa wanje? We urinde? Mbe mupfana iki n'umukobwa wanje? Mu bwitonzi bwinshi arababaza ati mbe umukobwa wanyu mwoba mwamweretse ino foto?
n'agashavu kenshi minisitiri ati nikute ndakubaza nawe ukambaza. Omega nawe ati jewe sindi umwansi wanyu, nagerageza kubabaza ko ino foto umukobwa wanyu yoba yayibonye. Wa mushinga nahe akubita ikofe Omega. Bivanye nuko umusore atari bwakire neza, aca atangura kudidibuka, amaraso avuye mu mazuru akidandabirana. Araba mama wa Myrna mu maso amubwira ati genda umwereke iyi foto kandi ubikore kubw'umukobwa wawe. Omega atakaza ubwenge, kandi aho nyene biba ngombwa ko bamwirukangana kwa muganga. Mama wa Myrna nawe yirukira mu rugo kuraba uko umukobwa wiwe amerewe. Ubona ko n'amasaha yo gufata indege yari yegereje cyane. Agishika atangura kwijijana imitima, kwereka umukobwa wiwe ifoto nk'uko yabisabwe na Omega. Niko kuvyirengagiza aja kwegeranya imizigo, berekeza ku kibuga c'indege. Hasigaye iminota mike ngo amasaha y'indege ashike, mama wa Myrna ahitamo kwereka umukobwa wiwe ya foto ya Omega. Ivyashikiye Myrna ntimwovyizera. Wifuza kumenya ivyabandanyije? Duhurire muri episode ya 4 y'urukundo rudashoboka, mumenye uko byabandanyije. Ntimwibagire kugira subscribe, like, share na comment.